niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Ntijiriwe kandi ntijijanye imitima ndaguhaye mwaramutse namwiriwe naho bwake budakura karamutse. Ino ndwi ni igice ca kabiri c'izimwe. Indangurakintu 74 z'ibikuru bikuru bivugwa ku nka. Ukwima nsigura amajambo 16, Ukwumana, Ukwikubita izimwe, Ukumosa, Ukuvumeza, Ukurinda, Ukwima, Inkaka, Ukwimira, Ubukombe, Ukuvunira, Ukunekerwa, Ugutira impfîzi, Ukubângurira, Amêzi n'Inkaka. Ukwumana no kwadukana imico mibi kwishashi kuko isigaje iminsi nk'itatu ngo yikubita izimwe. Ishashi yikubita izimwe izana kunda y'amaganga amazi arenduka yitwa uruziri. Nirwo impfîzi mosa yimotereza ikararama itumbereza hari umuyaga igatwenga. Impfîzi vumeza yuriragura ishashi yikubisa izimwe nayo yihunga. Iyi shashi irinze ikireka impfîzi kayurira ikayimya ariko kwinjiza inkaka mu nda y'amaganga. Inkaka ni igihimba cirondoka y'impfîzi. Kwimira no kubuza udupfizi tw'udupfayongo kwimye yarinze kuko hariho impfîzi y'ubukombe. Naho havuye agacamugani ngo iyirinze ntayitayurira kuko iyirinze nyene nta mpfîzi hunga. Impfîzi y'ubukombe ni yateretswe ngo yimye inka. Agacamugani iyizoba ubukombe uyibona ikiri mw'ivata. Nta nka zibura impfîzi y'ubukombe. Impfîzi ivuniye iba yinjije gose inkaka mu nda y'amaganga y'ishashi. Iyi impfîzi ivuniye ishashi iricunya ikiruhutsa ariko kunekerwa. Umworozi atira impfîzi kuko atayifise kuko iyasanganwe ivyara amashuri canke iyafise ifise ubwoko adashaka. Kubângurira no kujana ishashi ahari ishuri ngo yimye. Ishashi yimye ikitwara inda yitwa Amêzi ikazovyara haheze amezi 9 nk'umuntu. Ishashi haka ni ifise inda nini iri mu kuvyara. Ukuvyara nsigura amajambo 200. Uguhoborera, inemba, ugukika, inkoni, inyana, indambu, umuribate, ukunigira mu menshi, ukuramburura, ivata, uburiza, umutavu, ugukura amahembe, umupfube, umuyaya, ishashi, imvyeyi, ingumba, ishuri n'impfîzi. Inka igomba ivyare irahoborera ariko kugira ikinogo kunda munsi y'igiti c'umugongo kuko inyana iri mu nda yururutse. Inka igira ivyare habanza kurereta inemba ariyo nkono y'ivata. Mu kuvuka inyana idakitse umutwe uzuri hagati y'inkoni. Inkoni n'amaboko y'inyana ivuka. Inyana ikitse umutwe uburaba ku ruhande. Idakikuwe irapfa nta gisivya. Inka yose ikivuka yitwa inyana. Inyana ipfuye ikivuka yitwa indambu. Inka canke umuribate n'urushato rw'indambu ibazwe. Iyo nyina yasaze yirondera itari wironke canke iyo yagumije amakamano bashira kunyu ku muribate igafyeta ikabona gucureha no kurekurira amata mu ngoma. Ukunigira mu menshi ariko kuramburura ni y'inyana ipfuye ivuka. Ivata n'uruziri inyana yogamwo mu nda. Arico gituma inyana ivutse baca bayikura ivata ariko kuyikora mu kanwa ngo ntinigwe n'ivata kuko n'ubundi mu nda irayinywa. Umuntu yakuwe ivata nuvuga tobora kandi atazindwa. Nka Gaspari bayagana kandi yarakuwe ivata we ingwano yugarije Burundi yubahuka kwivuga amazina ati aho hari kera nkubitira kagahindira mu mutima kuko nyotewe amahoro. Ca gisagara casayangana kera wagiseruka mu gasasu gasagarara. Ubu mu gisagara hari ubudasa. Igisagara ntibagisabikanya ngo uruka bisi utari umubire ngo ukabaye iboro. Uburiza n'inyana ivutse ubwa mbere. Umutavu n'inyana yiruka mu rugo isimbagurika. Ubwo rukiramende gwitwa ukwikina amatavu. Agacamugani uwanka gakura abaga umutavu. Ugukura amahembe nugushishura amahembe y'inyana y'amezi nk'atatu ngo bayikingira umuyaya canke umupfube ariyo malaria y'inka. Amahembe akuzwa amenyo.
ihembe riba ryakomeye mu misi 8. Ishashi ni inyana y'ingore ikuze. Imvyeyi ni ishashi ivyaye. Ingumba ni ishashi n'imvyeyi ziyima ntizifate. Ishuri ni inyana y'ingabo yarakuze gose yitwa impfîzi. Ugukama nsigura amajambo 200. Ugukuya, inkuyo, iconge, ugucanira inka, urusazi, injishi, ukureta, ukuvubikira, umuhondo, ifyufyu, amirire, ugutereka amata, amakuyano, ikivuguto, urubu, ukurekurira, amarindira, amata y'ubusuri, uguteka kw'inka n'uguhaza. Gukuya no guhanagura inka amase yazihomyeko. Naho gukuyakuya ari ugukorakora bukebuke icarico cose. Inkuyo n'igishishwa c'umuvumu canoze. Uwutagira inkuyo akuyisha iconge bikaba ari ivyatsi vy'umwonga bihanda. Bacanira inka zikamwa kuko umwotsi ufumbutuka wirukana urusazi ruzirya ntiziheze ngo zigume hamwe. Injishi n'ikiziriko kiboha inka idashaka gukamwa canke iterana imigere. Mu gukama hatangura konka inyana. Amata abaye menshi mu ngoma ibiretesheje. Kuvubikira no kubuza iyo nyana kubandanya yonka canke kugaruka konka bagikama. Bayivubikirisha agakoni bakubita ku maboko barayibabaza rimwe rimwe. Umuhondo n'amata ya mbere akamwe ku nka ikivyara. Ayo mata y'umuhondo nyene ahabwa abagwaye kwa nyamagoma, malaria n'izindi ndwara. Ifyufyu n'amata asanzwe yera. Amirire n'amata ageze ku muhingamo yakamwe mu gitondo. Gutereka amata no kuyashira mu gisabo imbere y'igutererwa. Amakuyano n'amata ateretswe iminsi 2 canke 3 arorereye gutererwa. Ikivuguto n'amata yavuze ni nk'amakuyano. Urubu n'amakuyano avanganijwe gato kandi anyobwa uko. Amata agabanutse mu ngoma baca barekurira ya jambo ikonka nyina jambo bwa kabiri. Amarindira n'amata kamwe bavubikiye ya jambo bwa kabiri. Amata agabanutse baca barekurira ya jambo ikonka gushika yikure. Amata y'ubusuri n'amakamano y'inka yaramburuye. Inkiteka iyigumije amata ntikamwe ayakwiye. Emmanuel Sibomana tazigwa kivimba avuga kwigitekesha inka kuruta ari ukurya umuziha. Guhaza no kuvuga gukama canke guheza gukama. Uguturutsa nsigura amajambo 5. Icuhiro, ukurisha, ukwahura, ugushora, icambu. Ukugisha no gutwara inkimbo canke mu kumoso igihici ryakesheje uburagiro mu mugamba no mu bututsi. Icuhiro n'ikibuye kiri mu kirugu bashira ku munyu ngo kirigatwe n'inka zinywa amazi cane hanyuma zikamwe menshi. Inka ntizijya ivyatsi zirarisha. Kwahura no kureka inka zikarisha mu kibara, ku muvumba, mu muyonga canke mu mwonga. Gushobora no kujana inka ku cambu kugira ngo zinywe amazi. Icambu gisigurwa kune. Ubwa mbere icambu naho kuruzi inka zishokera kuko hataroka ntihabe n'ibishanga. Ubwa kabiri itsitso ry'icambu ni ambe ritanga amavuga, kwambika, kwambura n'ayandi. Mu Burundi butagira ibiraro, icambu ni kuruzi canke kucoga amahero aho bambukira bakuye impuzu canke bazikukije. Ubwa gatatu icambu n'umugore kuko kera umugeni agiye kwabigwa yarakigitana n'umugabo wiwe ashaka a kumukura impuzu, b amucince, c amubonye ubwambure umugena mureka mwabire. Umugena atambuwe impuzu incezo w'abari umugani yarara aracura intimba kuziko aririmba agahinda afise. Naho umuhungu yitwa umukura agahinda. Akajajuro inarunyonga yagiye kwabigwa barara baratamba nawe arara aracura intimba ati arugwangara bwo ngaha mpava ndara ntarongowe. Umugeni yambuwe impuzu ntaco yabagihisha yaca atekana kabigwa vyiza by'abantu. Naho abagabo barahira ikizira ngo ndakambura mama, abagore nabo ngo ndakambura bakwe. Ubwa kane amajambo mperekeranwa cambu canaka asigurwa kubiri. Ubwa mbere n'umugore yambuwe impuzu na naka, n'umugore wa naka rero. Ubwa kabiri ni nka naka akarorero. Aya mungana 3 avuga bimwe. Cambu ca Christine ndayizeye yandika uruvyino kabugubugu ryovugwa kandi ngo mbaye nka Christine ndayizeye yandika uruvyino kabugubugu canke ngo
nk'uko abivuga Christine Ndayizeye yandika uruvyino kabugubugu. Amararo, nsigura amajambo 3: ikigangara, ikibandahori n'uruhongore. Ikigangara canke ikibandahori ni inzu inka zikuze ziraramwo. Mu kigangara hashobora kubamwo ivyumba vy'inyana vyitwa uruhongore. Mbe ko ikigangara na grange bisigura kimwe, ayo mazina arafitanye isano? Abanonosoye la literature comparée barambarira ndabigireko ikiganiro. Uruhongore ni ikigangara c'inyana. Ukugabana nsigura amajambo 9: ukugaba inka, ukugwatirizwa, ingwati, inka y'imvitso, inyegu, ugukura ubwatsi, sobuja, ukwituza n'ukokoza. Ukugaba inka nuguha inka uwutarayifise. Uwuzisanganywe nawe nyene aragabirwa iyo adafise inka z'umuryango mwiza. Ukugwatirizwa nukubitswa inka harimwo n'umuhango wo kugabana. Naho abarundi bavuga ngo uwudahawe umuhango ntagabana. Ni nko kugeza ngo nyene inka arabe ko inka gavye izofatwa neza. Iyo nka ni ngwati. Iyo nyene inka atamuhango aguhaye, aguha inka y'imbitso. Inyegu ni inka ugabanye bwegu mugabo yari ngwati. Gukura ubwatsi no gukenguruka. Uwukura ubwatsi aragenda kw'irembo akarandura ubwatsi bubisi akaza kubuvungurira imbere y'ibirenge by'uwamugabiye, maze akamubwira ati: databuja ndakuye ubwatsi bukuma ntiwume. Nabo bagendanye bagira uko nyene. Nyene kugabirwa ni wakubura ico kirundo c'imvungunyira. Mu mamu n'amamuko sobuja nuwakugabiye ugatunganirwa kuko wavuye mu buja aribwo bworo n'ubukene burenze, na cane cane ko wakize agakengego bijana. Mu gacamugani uwabaye umuja ntabo umwamikazi, abaja bari abagore bahanagura umwamikazi amatako n'igihimba cirondoka ari uko ahejeje kurangura amabanga yabubatse n'umwami. Birashika ko uwakugabiye akwituza akakuzanira inzoga aje kugusaba inka, maze nawe ukamuha imwe muzamuka kuzo yakugabiye. Uwakugabiye akwituye ukamwituza, ivyawe nawe vyaba biheze. Mu ntara zimwe zimwe kwituza ni kokora. Akamaro k'inka mu Burundi ido nido mu gice ca 3. Ndike bantu birakazigama izina ryakunze ugira bakwe n'abakazana buzukuru n'inzukuru bazi imigizinga wiziziye. Cari ikiganiro ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatiro.